iyo nama mpuzamakungu ni intumwa zabo zashikirije yuko hari ku bwabo babona yuko bishoboka cyane ko habaye ubwicanyi bukomeye ngaha muri iki gihugu bisaba yuko CPI yo kurikirana ubwo bwicanyi kugira ngo imenye neza na neza idonido ukuntu bwagenze nabo kurikiranwa irabatunga ko urutoke. Murazi yuko yavuze cyane cyane yuko harimo abayobozi b'iki gihugu batari bake. Kubwanje tubifata gutyo nyene kuko ntawo hakana yuko abantu batapfuye nkuko nabivuze kare, kandi yuko hari amabi yakozwe yagahomera unwa muri iki gihugu, ko iyo nama mpuzamakungu one ibisaba nibisanzwe kuki kuko twebwe abarundi twavyemeye kera. Ndazi neza yuko leta y'u Burundi idashaka kuvyemera, ndazi neza yuko hariho abashigikiye umugambo uri ku butegetsi batavyemera, ndazi yuko inzego za leta zibihakana ahubwo zasabye yuko byohagarara. Ariko nkuko mubizi nta wicira urubanza, cyane cyane yuko igihe twemera kuja muri ico gisata c'abashize igikumo kuri iyo twabikoze tubizi kandi Uburundi bwabigiyemwo buvyemera. Naba igihe baza ku butegetsi ntibaciye bihutira kubivamo, bagiye kubivamo kubera yuko ari bo vyega. Ariko se none ubutungane ubuhungira hehe? Cyane cyane ubutungane butunganijwe n'isi yose. Hariho benshi bagerageje muri Afrika n'ahandi barageraho barafatwa. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, kutagenda vyungurike igihugu cacu nta nagitoya, kuko bugica abarundi dukeneye cyane cyane no kumenya kanaka yakoze iki muri ibi bintu vyatumye igihugu cacu gisubira inyuma, kugira ngo n'abazokurikira ntibazobisubire. Niba ari bibi, niba ari vyiza bazobibandanye. Bene izo sentare zirinda zija hamwe, zirinda zijaho, nuko amakungu yaramaze kubona yuko hari bibi bikorerwa hagati y'ibihugu, hagati mu bihugu, hanyuma abategetsi baho cyangwa uruhande rumwe rugashaka kubipfukapfuka. Si byiza rero yuko tuvyemera kubera ari uko gusa bitaturaba. Tugomba kuvyemera ari n'igihe bituraba, tugomba kuvyemera. Jewe rero naho mbona ukuri, ariko urumva abandi barafise ukundi bavyiyumvira.